ndasubiye kuramutsa mwese mukuru k'ibiganiro vya televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru muri w'ikirundi amakuru mushobora kubana mukurikira ku buhinga bwa YouTube eka no ku buhinga bwa televiziyo Renaissance telerenaissance.info. Amakuru tuyaheremo yavugwa muri politike abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senarede bamenyesha ko biteguye kwitaba ibiganiro hagati y'abarundi bitekanije ku magenekezo ya 18 kugeza kuri 24 kuno kwezi yarusha ni mu gihugu ca Tanzania uko vyamenyeshejwe n'inama y'amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika. Onezime Nduwimana avugira Senarede amenyesha ko kwizoshigwa imbere muri ivyo biganiro ari kubanza gusubiza umutamana amasezerano yarusha. Onezime Nduwimana agahamagarira abahagarariye ayo masezerano gusuzuma kugira ngo abazokwitaba ivyo biganiro baze batumigwe ku rwego rushimishije cyane cyane abasanzwe bafise uruhara mu matati ari mu Burundi. Tumukurikire twamakuye ku murongo wa telefone. Ivyo tuvuga ntitubibuze abanyagihugu nabo batwiteze ko vyinshi mugabo bazodutumire vy'ukuri bagomba ko amahoro umutekano iterambere iteka ry'u Burundi n'intwari bereye bigaruka mu gihugu kugira rivyo bishoboke vyose nuko atanumwe ategerezwa canke ashobora gukumirwa muri ivyo biganiro twimirije. Igikuru mu vyo twibaza ko vyoganirwa ko mu biganiro bigiye gukurikira ahanini no kuraba ukuntu amasezerano yapfundikiwe Arusha amasezerano y'amahoro yosubizwa umutamana agashigwa mu ngiro uko bibereye abantu bakayasoma bakayumva kumwe abayanditse n'abayahagarikiye bakabifashamwo. Uwo mengo abari ku butegetsi bihagiye ibujumbura uwo mengo abayagize ikintu cyo gufindanira ko ngo uko ndayumva kose niko ndayakurikiza ariko rero siko bimeze kazoba akanya keza kuko abayanditse n'abayahagarikiye bumvikana neza uko asomwa nuko akurikizwa. Ico cyonyene nico mbona cihutirwa kandi cyo kizu Burundi. Ibindi byose bica bitora inyishu abaye matora avugwa abaye kwishira no kwizana kw'abanyagihugu mu gihugu c'u Burundi habaye ivyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu Uburundi buhana imbibe hamwe n'ibihugu vy'amakungu habaye kugarukana abanyamitahe b'abarundi n'abanyamahanga bashinga imitahe bagashinga amashira hamwe yo guteza imbere Burundi abarundi bagasaba karonka ubuzi bagakora bagatunga bagatunganirwa mu miryango yabo no mu gihugu habaye mbere na bimwe byitwa gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu habaye umubano mwiza hagati y'abarundi bonyene atawanja wangura bibaye mbere n'ibindi vyose bijanye n'ubuzima bw'igihugu vyose bica bitora inyishu. Twibaza rero yuko ahanini tuzohagarara kuri ayo masezerano bamwe n'abandi bavuga ngo bayumva neza bakaca bayashira mu ngiro uko bashaka nk'uko abihagiye igihugu Burundi babigenza. Mu Burundi demokrasi ngo yariraye ikivyerekana ngo n'abanyepolitiki bari bahunze ubu batashe mu gugu bishira bakizana. Ivyo nivyashikijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Ezekiel Nibigira mu nama mpuzamakungu ya ONU yahuje abakuru b'ibihugu akaba yaboneyeho akajyo ko kwibutsa ko Petero Nkurunziza atazokwitoza mu matora ariko arategurwa yo mu mwaka w'2020. Tumukurikire. Souviendrai que lors de la promulgation de la nouvelle constitution muribuka ko igihe twemeza ibwirizwa shingiro rishasha kwigenekerezo ry'indwi ruheshi mu mwaka wa 2018 nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yamenyesheje abarundi bose hamwe n'amakungu ko ikiringo ciwe ca kabiri kizohera mu mwaka wa 2020 akaba yaremeye gushigikira umukuru w'igihugu mushasha azotogwa mu mwaka wa 2020. Naho ku majambo ashikirizwa n'abatari bake kuvyerekeye uguhindura ibwirizwa shingiro ku nyungu ziwe kugira azogume ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2024. Rero ico gikorwa yakoze nico gukenguruka. Tukiri kuvyerekeye politike turasaba mu Burundi ko urubuga rwa politike gotera imbere. Aha nkashaka kuvuga ukugaruka mu gihugu kw'impunzi hamwe n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo banyepolitike bazoba bafise uburenganzira bwose nk'abanyagihugu b'abarundi. Naho ukurekura abafungwa bangana 2020 mu ntango z'uyu mwaka navyo vyerekana ko abarundi basigaye bashira hamwe. Libération de plus de 2000 prisonniers au début de l'année rentre également dans le cadre de cette dynamique de réconciliation.
urunani Senarede ruriyamiriza imvugo y'uwo mushikiranganje w'imigenderanire aho rumwagiriza kwibagiza amabi abarundi babayemwo mu gihugu ku munsi kugabona izime Nduwimana avugira urunani Senarede ivyo yashikirije nipfa gusa mu gihe ataburenganzira na bumwe umurundi agifise mu gihugu kandi ngo n'amakungu adasiba kubishira ahabona n'ubunyene dukurikire Onezime Nduwimana. Nta kuntu rero ashaka kuvuga mu Burundi ngo hari umutekano kandi abantu birirwa baranigwa bakazimizwa ntagiye n'uwabona ikiziga aho harimwo mbere n'abo bahamagarira guhunguka nk'aba bare banigiwe mu ntara za ruguru y'igihugu canke aba banigiwe mu Cankuzo muri ino ndwi nyene atanumwanya uheze abishikirije. Ntashobora kuvuga ko Petero Nkurunziza yavuze yuko atazokwitoreza ikindi kiringo kigira kane ngo ace avyita ko ari intanga ikomeye ya demokarasi Uburundi bugiye kuba ubwo kwizigirwa uretse ko ashobora no kwivuguruza. Nta kintu na kimwe cerekana ko demokarasi yasubiye gutangura mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi nta uryogora nta ushikiriza iciyumviro habaye mu bimenyesha makuru mu mashirahamwe canke mu migambwe eka mbere no mu ngo uyu munsi umwe avuze uwundi agira ngo hora ntunkwegere canke ngo hora ntibagutwara ubuguru bwenena. N'amatora bavuga ngo bashaka mu mwaka wa 2020 bayavuga ari bo bonyene bayagiyemo canke bayateguye bakongera bakayacungera. Imigambwe baterekwa canke twebwe twahakanye ingendo bamye bakoreramwo amvuga nka bamwe bita abafrondere twahoze mu mugambi CNDD-FDD niyo vuga ukuraho mu gihe amashirahamwe yugaye nayo yo yonyene yarasigaye afasha abanyagihugu ngo nuko atabahaye amafaranga ngo be ari bo bayatunganya kandi atabibo bayabaha yaba yari amafaranga bahabwa n'igihugu c'u Burundi bo yabahaye bakaza barabaha ko make ariko ayo mafaranga atangwa n'abanyagihugu b'amahanga kugira bagarukire kuri bene wabo b'abarundi bagowe amagogwa atagira ukwangana. Ikindi bagaca bitwaza ngo nukugira ngo datangwa ayo mashirahamwe ngo ajemwe abakozi b'ubwoko bwose kira noneho nabo bahutu bavuga ko barenga 80% mu gihugu none bazobatsindagira muri 60% y'ubuzima mu gihugu bakwigwemwo. Ntawo kwibagira iki cyo kubesha ngo abajejwe agateka ka muntu ngo barabarenganya kandi ivyo bakora babikora ku mugaragaro. Kira noneho naba bari beyemereye ikomisiyo bonyene bari basavye igihe bari Geneve aho bavuga ngo abanyaburaya babarenganije bagatoza urundi rwandiko rugera kabiri nabo nyene ntibabemereye gukora. None wumva amakosa baheza bakayata kurinde nibemere bonyene nibo batumye baganzwa kubera kutubaha iryo wavumereye. Ubwo ayo mayeri n'ubwo bubisha byose birafise igihe bizomara. Leta y'u Burundi ngwiriko irata igihugu mu kaga k'amacakubiri ivyo nibivugwa na Marie Louise Baricako ari mu muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ivyo akabishikiriza mu gihe mushikiranganje yaraye yemeje ihagarikwa ry'amashirahamwe mpuzamakungu yakorera mu gihugu mu bisabwa kugira asubire gukora hakaba harimwo kubahiriza ibitigiri bifatiye ku bwoko. Ivyo bikaba ari nko gusubiza inyuma nk'ibirenge igihugu c'u Burundi aho cari kigeze nkuko bibananye bishikirizwa na Marie Louise Barishako. Tumukurikire. Ntibigiri iyo bija niyo biva. Icambere coco birateye agahinda birababaje ko igihugu cacu coba gitwagwa n'abantu batazi gutandukanya ibintu n'ibindi ngo bamenye ico amategeko avuga n'ico amategeko abarekurira. Ico mbona jewe muri irya ngingo kirenze kure birya bavuga kandi kirambabaza cane kuko irya ngingo n'ingingo y'ukukora ikibi y'ugukorera ikibi abanyagihugu. Ndiko ndavuga abanyagihugu bakorera muri arya mashirahamwe, ndiko ndavuga imiryango yabo, ndiko ndavuga n'abanyagihugu bafashwa n'arya mashirahamwe. Abo bose ikivunga leta irabakoreye ikibi kandi ikoresha amategeko atajanye n'ingene ibikorwa vyategekanijwe kugira ngo biyumvire ibintu vyo kuvuga ngo ubwoko bwose buserukirwe muri ayo mashirahamwe. Ubwa mbere bukose ko vitekanijwe mu masezerano yarusha ivyo nta vyarimwo. Ica kabiri naco kandi kingira ndakivuge ndakibwira abarundi nibareke kubeshwa ngo bariko baravugirwa.
nta muhuta ariko aravugirwa muri ibi bintu, nta mututsi azovugirwa na bene ibi. Umuvyeyi afise abana, yavyaye abana, bashire mu ishuri bige bamenye, baje gukora ibibazo hamwe n'abandi, ubuzi buzohabwa ababukwiye. Uyu munsi leta yashobora gutegeka Oxfam ati akira babahutu nibo ndaguhaye ngo ukoreshe, bagashikayo bagasanga akazi ntibagashoboye, erega bazobirukana. Nukuvuga yuko utazokwigwanya ntazogwanirwa. Leta iri kwivuga ngo abahutu abatutsi, mugabo ico ntikizogaburira abahutu, ntikizogaburira abatutsi. Nta kintu na kimwe iri kwirakora atari ugusamaza abarundi no kuhakorera ikibi no kubabuza iyo baja niyo bava. Nta kintu na kimwe mbona leta ifashije abahutu ngo ihagaritse amashirahamwe. Nta na kimwe bafashije kubera yuko ivyo amashirahamwe yakora n'abahutu bavyungukamwo. Uno munsi bazobura baburanigwe atagitabara. Jewe rero mbona yuko leta iri ikora ivyo itarijejwe gukora, iretse ivyo yatezwa gukora. Uno munsi leta ari kuraba cane cane umutekano w'abarundi n'Uburundi, ukaraba cane cane iterambere ry'Uburundi, kubera yuko nico gizokura abarundi mu bukene. Abarundi bazokugwa mu bukene n'amajambo n'induru no guteranya no guzana inzankano mu bantu. Uburundi buzotezwa imbere n'umuntu abwiyumvira, abukunda kandi arondera ineza y'abarundi bose adatandukanye. Ni hano duciye dusozera amakuru turabashikiriza, ariko nabashimire mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira naho ubutaha.